Yesu ashimwe. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Mwakire intasho z'abanyabusike. Ugomba some umurongo w'ijambo ry'Imana hano muri iki gitabo ca mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca mbere dusome umurongo wa 19. Igice ca mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca mbere dusome ku murongo wa 19. Ugumye ukwizera ufise umutima utari mwijwi rikwagiriza ikibi iryo bamwe bashibuye bakamera nk'ubwato busavye mu by'ukwizera. Imana ishimwe. Pawulo hano yandikiye Timoteyo ngo ugumye ukwizera ufise umutima utari mwijwi rikwagiriza ikibi. Tumaze iminsi twumva ijambo ry'Imana ridufasha muri uku kwizera. Uko kwizera rero wakiriye ukugumye, mugabo urabe ko mu mutima wawe atajwi ririmwo rikwagiriza ikibi, kuko abantu benshi baragendana amajwi abagiriza ikibi mu mutima. Mugabo umuntu afise ukwizera yirinda kugira ijwi rimwagiriza ikibi mu mutima. Imana ishimwe. Yavuze hano ngo bamwe bararishibuye baca bamera nk'ubwato busavye. Mwe muri hafi y'ikiyaga, naho ubwato bwoba butarasaba mubona, ngira ngo buri hariya hagati bumenetse, ngira ngo ntawovayo. Yesu adufashe. Mugumye rero ukwizera. Abakwakiriye muri iyi minsi n'abakwakiriye mu minsi yahera, nawe ugomba kwakira ukwizera uyu munsi ukugumye. Yesu nashimwe. Tugomba rero dusengere kuri iryo jambo ry'Imana. Dusenga Imana. Turagushimiye Mana yo mu ijuru, izina ryawe nirishigwe hejuru. Turagushima ko wahishuye ijambo ryawe kugira ngo ridufashe muri uru rugendo turimo rwo kuja mu ijuru. Turakwinginze rero Mwami, umuntu wese yumvise ijambo ryawe kuva dutangurira igikorane ngaha agahitamwo inzira y'ukwizera, uzumufashe kugumya ijambo ry'ukwizera. Mana yo mu ijuru, nabaza kuryakira uyu munsi turabasengeye kugira ngo nabo nyene uze kubafasha kugira ngo bagume muri iyi nzira baza kwakira. Urakoze ubane natwe, ukomeze kutugirira neza muri byose. Tubisenze mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.